banywanyi ba Kaze FM ijwi ryo kugwiza umwimbu bagenzi namwe b'ikiganiro Deutschkurs ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze nguyu wa mwanya wa ca kiganiro cacu kiganiro canyu kiganiro dusangiye mu ntumbero yo gufashanya gutera intambwe mu gikorwa ikivi twiyemeje twatanguye turiko kigana kumenya kwandika, kumenya kuvuga, kumenya kumva no kumenya ico umudaga avuze no kumenya ico umuganirira. Ni ikiganiro rero umumenyereye, ni ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand mu kigo ca kaminuza y'u Burundi. Jewe nanje Paul ndayihereje akaba ari je ndakibashikiriza. Kaze rero, ikibazo gikwirikira, mbega ho tugiye kurabira hamwe iki? Kuri uno munsi tugiye kurabira hamwe ikintu citwa mu kidagi Konjunktionen. Konjunktionen ni mu bwinshi, au singulier ni conjonction. Conjonction canke kumbure hariho ababizi canke bataravyumva canke bakacita iyo structure grammaticale tugiye kurabira hamwe bakacita connectoren. Nungaha ni mu bwinshi, au singulier ni connector. Connectoren. Konjunktionen, connectoren. Ngibi ivyo tugiye kurabira hamwe. Mbega ni iki? Bisa gute? Vyandikwa gute? Bikora mu rurimi rw'ikidagi gute? Reka mu ntangamarara tugaruke twibukanya ukungene urwo rurimi rwubatse muri rusangi. Abahinga barize urwo rurimi baragerageza gufata amajambo yose agize urwo rurimi bafatiye ku kintu kimwe muri vyinshi, baraheza barabicamwo imirwi. Ayo majambo barayatondeka bayashira mu migwi, kategori de mots. Wortarten au pluriel. Wortarten. Nuko rero badushikirije yuko ururimi rugizwe n'imirwi itandukanye y'amajambo. Babisubiramwo bafatiye ku bintu bizwi, ahanini fonction grammaticale, ico amajambo amwamwe amariyo ururimi cane cane ingene akora akoreshejwe muri urwo rurimi. Wortarten. Nuko rero twarabonye atari make mbere nka yose, twibukanye tuvuga tuti hari umurwi bita article, umurwi wa article. Article nazo zikagira amashu group. Hari article indéfini, hari article bita de négation,
hari article bita null article ni ukuvuga n'amajambo adafise novuga iryo jambo, cyane cyane ni amajambo baba bafatiye mu bwinshi. Hari possessive article, hari demonstrative article, hakababa frag article. Ubu n'ubwoko bwa amajambo bashize hamwe afise icyo ahuriye ku kimwe mugabo afise ibindi bizitandukanye. Naha rero hariho de sous-groupe. Hari undi mugwi bita nomen n'amajambo de nom, comma de substantif. Umurwi ukurikira n'umurwi wa verben au pluriel ni amavuga, des verbes de formes différentes variées, aho ibi bifise ico inkwirikizi sur leur système de conjugaison. Mu ijambo rimwe ingene aya mavuga akoreshwa mu ruda bivana na le genre. Naha muzokumva bavuga regelmäßige Verben, unregelmäßige Verben, Hilfsverben, Modalverben, canke reflexive Verben. Izyo zose ni muri wa murwi wa verben w'amajambo. Hari ubundi bwoko bw'amajambo bukurikira nka adjective. Hariho ubundi bwoko bwa adverbien mu bwinshi. Hari pronomen na zone ziri mu bwoko butandukanye mugabo pronomen. Hari prepositionen. Hakaba rero n'ubu bwoko tutari bwaganire ko gushika ubu bwiswe conjunctionen canke connectoren. Ni umwe muri ya mirwi umunani. None uyu murwi ugizwe n'amajambo ameze gute, akoreshwa gute, ameze gute, atandukaniye he n'ayandi bisangiye iyo groupe? Ngibi ibintu bikuru tugiye kurabira hamwe kugira ngo twimenyereze guhura, kumenya gusoma, cyane kumenya gutandukanya amajambo agize uyu murwi. Conjunction n'amajambo nk'uko n'ayandi majambo yose y'ikidagi asangiye umurwi aciyemwo imirwi itandukanye. Twavuze verben dufatiye ku kungene verbe zisa, ingene zubakwa, ingene zikoreshwa. Hari ubwoko butandukanye muri ubwo bwoko bukuru bw'amaverbe. Co kimwe na article, co kimwe na nomen. Nomen zose ntizifise la même forme iyo ziri muri au pluriel tuvuge, canke ziri muri casus ya accusative, canke dative, canke même genitive. Conjunction rero n'amajambo novuga uyaravye uyihweje umuntu yoshobora gushira mu mirwi sous-groupe zitatu. Hari
sous-groupe ya mbere y'ayo majambo bita conjunctionen yiswe muri rusangi aduzo. Aduzo nagatazirano mu vy'ukuri kagaruka kuri ayo majambo ukwangana agize umurwi wa mbere. Aduzo rero ni iki? Majambo yose ni aber, denn, ni und. Umurwi wa mbere twovuga w'ayo majambo ukwangana twovuga tuti ugizwe n'umurwi mbere bita aduzo, izina ryitirirwa ayo majambo ko angana. Ayo nayo ni a, ni aber, d ni denn, u ni und, s ni sondern, o ni oder. Ngayo amajambo o amakonjunktion reka tuvyita uko vyitwa agize novuga sous-groupe nyamukuru ya mbere y'ayo majambo bita conjunktion. Bayitirira mwabibonye uko koko yitwa, bakayashira mu mugwi bataziriye aduzo, aber, denn und sondern canke oder. Umurwi wa kabiri tuza kugaruka ko dutanga uburorero ni novuga amajambo deshalb, deshalb, deswegen, canke trotzdem. Le deuxième sous-groupe muri groupe ya conjunction canke connectoren ugizwe nk'akarorero notanga na deshalb, deshalb, deswegen, trotzdem. Reka dushireko mbere n'iyindi yitwa darum, darum, deshalb, deswegen, darum, na trotzdem. Deuxième sous-groupe. Troisième sous-groupe ni groupe mbere nini igizwe n'amajambo à titre d'illustration et d'exemple agizwe na weil, agizwe na wenn, agizwe na das, agizwe na tuvuge falls, ni zindi, n'izindi. Reka dushireho ni als. Nkuko ndabivuze amajambo arenga kure ngaha ni le sous-groupe le plus garni en termes de mots. Mugabe igikuru usukumenya amajambo yose nukumenya hanini mbega a bitandukaniye he, ubusa bihuriye. Umurwi wa conjunction arizo connectoren umuntu yiheje ingene akora, ingene akoreshwa, umuntu arashobora kuyashira mu mirwi itatu. Uyu n'umurwi wa mbere, uyu n'umurwi wa kabiri, uyu n'umurwi wa gatatu. Uburorero ngubu uburorero buke muri bwinshi bw'ivyo bita connectoren canke conjunction.
la forme murazibona, ce sont des formes différenciées, différentes, variées. Aha turashobora kwibaza tuti none ayo majambo asigura iki, cane cane akoreshwa gute mu kidagi, akoreshwa gute mu kidagi. Reka ndabaha uburorero dushitse kuri imwe muri aya majambo mpejeje kwandika ngaha, muraheza kumbure mwebwe nyene muce mubona ico isigura, cane cane n'ingene ikora, kandi ndabasaba ndabatumirira kuraba ubudasa naho zihuriye. Mugabo imbere yaho reka tuvuge mu ntangamarara no mwijambo novuga rimwe. Amajambo turabonye uburorero bita conjonction, turetse ko yandikwa ubutandukanye nabivuze, turetse yuko isigura ibitandukanye, turetse yuko bikora différemment selon les contextes. Mbega bifashiki mu rurimi rw'ikidagi? Quelle est sa principale fonction grammaticale? Eine Konjunktion, ein Konnektor, n'iryo jambo wikorako, nikorako, umuntu ashobora kwikorako agomba gufatanya amungane, agomba gufatanya amungane. Mu yandi majambo ufise amungane abiri akurikirana, wikoze kuri un de ces mots bita conjonction, urashobora gucamwo kubiri ukagira amungane abiri yigenga, ukayagira iryungane rimwe. Mu kidagi nivyo bita verbinden, verbinden, mais en relation, irafatanya, irahuza, ikagira mungana akurikirana abiri, ikayagiramwo iryungane rimwe. Aha rero bivanye na lo context, bivanye n'ico umuntu agomba kwandika canke kuvuga, uca wikora kuri imwe muri izi canke mbere n'imwe muzo tutanditse ngaha, kuko la liste des mots bita conjonction iruta ngaha akure. Ico nshobora kwemeza ngaha nuko uyu murwi wa mbere aduzo ugizwe n'ayo majambo atanu, duhereye ku murwi wa kabiri no ku murwi cane cane wa gatatu hoho amajambo amakonjonction arenga ngaha kure. Rero il faut faire attention sur la forme et surtout tumenye ico risigura, hanyuma turabe ingene rikora. Reka tangure ku ntango, reka duhere kuri conjonction und. Ndabaha uburorero: mein Sohn canke meine Tochter. Meine Tochter geht noch zur Schule. Meine Tochter geht noch zur Schule. Iri ni ryungano ryikwije, ni ryungane ryubatswe hakurikije amategeko sur le plan grammatical. Gute mvuga ibi?
nta ryungane rishobora kuvugwa igihe mu majambo ari hamwe akwirikirana hatarimwo ikintu ciswe un verbe. Muri ya mirwi twabona tugitangura habwirizwa kuba muri ayo majambo akurikirana n'imiburiburi ijambo ryiswe un verbe et conjugué. Un verbe conjugué n'imiburiburi rimwe. Ngaha rero, meine Tochter geht noch zur Schule. Irivuga riri. Irivuga ngaha ni gehen. Ni gehen avec une forme ihuye na le sujet. Le sujet dans son genre et dans son nombre. Genus, cane cane numerus, ni singulier, ni meine Tochter. Umwana w'umukobwa umwe. Numerus, singulier. Meine Tochter singulier, geht, le verbe gehen. Geht, ça c'est la forme connue d'un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Kubera meine Tochter. N'amajambo abiri azimbere ya la forme du verbe gehen conjugué. Meine, qui est un article possessif. Meine. Na Tochter, qui est un substantif, aussi au singulier. C'est un groupe de mots, articles suivis d'un nomen, tous les deux au singulier, automatiquement se répercutent sur la forme du verbe qui suit. La place qu'occupe le verbe dans une phrase. Irivuga rirafise ikibanza gihambaye, ikibanza nyamukuru mu rurimi rw'ikidage. Ntushobora kuvuga ngo wagize iryungane igihe utakoresheje rimwe mu marivuga menshi abaho dans sa forme correspondante, kuvuga iki, en fonction du sujet. Kuko tubibonye, le sujet ngaha c'est une combinaison de deux mots de nature différente, possessif, article et nomen. Meine Tochter geht noch zur Schule. Iri ni ryungane harimo irivuga conjugué conformément au numerus du groupe sujet. Irindi ryungane mein Sohn studiert. Mein Sohn studiert Mathe. Chanke Mathematik. Meine Tochter geht noch zur Schule. Mein Sohn studiert Mathe. Nongaha a argumentation ya yindi. Iri ni ryungane ryikwije. Iri ni ryungane rikwije amategeko kugira ngo ryitwe iryungano grammaticalement correct mu kidage. Amategeko ngenderwako nuko dans une phrase habwirizwa kubamwo un verbe conjugué à la personne qui convient selon le sujet. Nico gituma mu kidagi baravuga gose yuko le verbe c'est la pierre angulaire d'une phrase. Dans la construction d'une phrase ou de phrases en allemand, le verbe occupe une place de choix. Il n'y a pas de verbe
conjugué, il n'y a pas de phrase. Nuko umuntu yobivuga mu kirundi, irivuga ni karahara mu ruganda ntibacura. Ngaha rero koko turashobora kwemeza yuko ari une phrase correctement grammaticalement structurée en groupe sujet meine Tochter, mein Sohn, et puis suivi du verbe hamwe ni geht, du verbe gehen, ahandi ni studiert, du verbe studieren, conjugué conformément aux numéros dans les deux cas singuliers. Wanditse gutya nta kosa wanditse, mugabo urashobora gufatanya aya mungane, gufatanya wisunga wibanda kuri une des conjonctions, un des mots ifatanya. Rero igikorwa nyamukuru sur le plan grammatical eine Conjonction ifatanya amungane au départ abiri yigenga akayagiramwo iryungane rimwe. Bigenda gute? Meine Tochter, meine Tochter geht noch zur Schule. Meine Tochter geht noch zur Schule. Nigiki kitwereka yuko tugeze à la fin de notre phrase, ni ijya point. Ni ijya point. Hariho un point. Geht zur Schule point. Hagaca haza irindi ryungane ritangurwa na en écrivant la première lettre O avec majuscule. Donc, c'est ça qui caractérise finalement un début d'une phrase et la fin d'une phrase. Le premier mot, la première lettre du premier mot dans une nouvelle phrase ou dans une phrase commence toujours par une lettre majuscule, indépendamment de sa nature. Il y a un adjectif, il y a un adverbe. Nomen yoyo turazi ko mu kidagi, tous les noms s'écrivent en commençant par les lettres majuscules. Meine Tochter geht noch zur Schule. Maintenant, en lieu et place de ce point qui marque en fait la séparation entre les deux phrases qui vont maintenant être liées à l'aide de eine Conjonction, zur Schule vient une virgule. En lieu et place du point, nous marquons une virgule obligatoirement. Ije yerekana aha niho hagera icyiyumviro ca mbere. Und mein Sohn studiert Mathe canke Mathematik. Murantunga hari akansize kansopye gatowe muri iri ryungane. Meine Tochter geht noch zur Schule, mein Sohn studiert Mathe. Ugombye kubifatanya nta kaburungu ushirako, nta koma iza, ahubwo wikora kuri ijambo rimwe muri aya makonjunction. Twatoye und kuko turiko tuvuga icyo umukobwa akora n'icyo umuhungu wanje akora. Umwe agenda ku ishuri, uyundi yiga muri university. Und ndabifatanije. Vyakunze kubera iki? Vyakunze grâce à la contribution de und qui est une des
conjonction. Twavuze ingene zinfluensanya dans le contexte d'emploi zirimo turabira hamwe twese. Icyambere coco le point de séparation, le point yagi twayisubirije untu. Twavuze tuti iryungane rikurikira icyari cyo cyose gitangurira iryo ryungane rishasha candikwa avec la première lettre O majuscule. Nabonye après und mein Sohn hariya muri rya ryungane ryigenga, mein M ni majuscule. Mugabo kubera le point yagiye et que ce n'est plus le début d'une nouvelle phrase et que c'est suite d'une communication. Und mein nabonye, la première lettre M est écrite minuscule. Und mein Sohn studiert Mathe. Atari ico gusa cyahindutse nta kindi. Rero la fonction yadufashije iki iryo jambo und nuko mu ngana abiri akwirikirana twayafatanije twikoze kuri und. Vyagize iki nkurikizi? Point yari sépara les deux yagiye. Ijambo ryatangura ndiricanditswe ritangurwa na la première lettre majuscule, mais plutôt minuscule. Ahasigaye la structuration est la même. Twumvikane mvuze structuration. No kuvuga iki ni comment les éléments de ma phrase se suivent et se succèdent. Atari uko twakuye le point tukayisubirizaho und ariyo twikoze kugira ngo turuvoye la structuration de ma phrase. Structuration de ma phrase no kuvuga iki ndazisize hamwe. Sinon la structuration au niveau de chacune des parties twagiriyeko est restée là. Und mein Sohn studiert Mathe, c'est exactement la même chose. Und mein Sohn studiert Mathe. Turetse ya point yagenda, turetse iyi conjonction dushizemo kugira ngo dushobore kubifatanya, turetse yuko le premier mot de la phrase, la deuxième phrase yanditswe avec minuscule, ibindi uko amajambo ko les éléments de mes phrases zagumye kwa kundi. Hari groupe sujet, meine Tochter, suivi du verbe conjugué en conformité avec le numerus. Meine Tochter, ya kabiri, mein Sohn studiert. Groupe sujet, mein Sohn, suivi du verbe studieren conjugué à la troisième personne parce que mein Sohn ari umwe. Donc untiri harya ifatanije ya mungane yanja abiri. Irya mbere ryerekeye umukobwa akigenda kw'ishure, ifatanya n'irya kabiri ryigenga ryari risanzwe rigenga haba mein Sohn. La structuration est restée la même, sauf quelques aménagements en interne. Izo nazo twakuyeho point, tuhindura conséquemment la première lettre de la deuxième phrase. Et c'est tout. Sinon, le sujet, le verbe conjugué. Ibi nibijanye nimwe muri conjonction du premier sous-groupe bita aduzo. Und murabonye isigura iki? Uri mu kintu cyo kuvuga ibintu ingene bikurikirana. Ich heiße Paul, je m'appelle Paul,
je viens du Burundi. Décline mon nom et mon identité par rapport à mon pays d'origine. Ich heiße Paul und ich komme aus Burundi. Ngaha nous avons, au lieu de groupe sujet meine Tochter, mein Sohn, c'est un élément. Ich, personnel pronom. Mais la structure, l'agence mania indi, le sujet, quelle que soit sa nature. Ich, et puis, heiße, conjugué à la première personne du singulier. Und ich komme aus Burundi. La structure yindi. Gusa twahashize und kugira ngo dufatanye les deux phrases qui se suivaient et on en a fait une et une seule grâce à l'emploi, à l'intervention de und. Reka turabe iyindi. Iyindi tufatani order. Reka ndabahe akarorero. Akarorero, wir gehen ins Kino. Umugenzi akurondera akubaza icyo mushobora gukora. Uti tuzogenda kuraba ifilm. Wir gehen ins Kino. Was könnten wir machen? Betwokora iki. Wir gehen ins Kino. Akagira, bien sûr, pas seulement une proposition. En fait, c'est une alternative. Wir bleiben zu Hause. Zu Hause. Proposition de activité à entreprendre ensemble, Numugenzi. Wir gehen ins Kino. Nous allons au cinéma. Nous allons voir un film. Wir bleiben zu Hause. N'ibintu bibiri bidashoboka en même temps. No guhitamwe. Alternative donc. Ukabona utagomba gusohoka ngo tugende muri film, tuzoguma imuhira, ntituzobura icyo dukora muhira. Na mungane abiri, encore une fois, amungane yikwije grammaticalement parlant. Dans les deux, il y a la présence de verbes qui sont conjugués. Dans le premier exemple, wir gehen ins Kino, nous avons le verbe gehen. Comme il s'agit de jewe n'umugenzi canke n'abagenzi, ni twebwe wir. Donc wir gehen. Ce n'est plus mein Sohn, meine Tochter geht, ni wir gehen. Wir bleiben zu Hause. C'est toujours twebwe n'abagenzi na wa mugenzi. Tutagiye muri filime tuzoguma muhira. Wir bleiben zu Hause. Reka rero twikore kuri une des conjonctions turabe ingene bikora. Duhejeje kwihweza ingene untu ikora ifatanya amungane abiri. Twariko twihweza turaba iyindi conjonction mu mugwi umwe, sous-groupe imwe, le sous-groupe de aduzo, twariko turaraba odeur. Tufatiye ku karorero ka un programme y'abagenzi. Wir gehen ins Kino, wir bleiben zu Hause. Reka twikore kuri imwe muri zirya
turaba ico bitanga n'ingene biheza bikamera. Wir gehen ins Kino. Ryungane rya mbere. Alternative hamwe umwe muri twebwe atoba. Oder wir bleiben zu Hause. Oder wir bleiben zu Hause. Twihwese turaje. Wir gehen ins Kino ni ryungane ryikwije point. Nico gituma hariho iya point. Hakurikira wir bleiben zu Hause. Personalpronomen wir kubera iri imbere d'une nouvelle phrase. Ikurikira un point qui marque finalement, oui, la fin d'une communication. Wir gehen ins Kino. Wir s'écrit avec majuscule parce que c'est un début d'une nouvelle phrase. Mugabo, tout convient kugira de ces deux éléments, de ces deux phrases une et unique en se servant de conjoncteur, de connecteur, oder. Voilà ce que ça donne. Wir gehen ins Kino. Le point est parti. En lieu et place, nous utilisons die Konjunktion oder. Oder wir. Oder wir bleiben zu Hause. Qu'est-ce qui a changé? Rien que l'orthographie de wir qui vient directement après die Konjunktion. Ou tu yanditse avec minuscule. Kuberiki, ce n'est plus en début d'une nouvelle phrase. Observez bien. Pour und et oder, zisubirira le point qui est une ligne de démarcation entre deux phrases indépendantes. Pour en faire une, et le mot qui suit, quelle que soit sa nature, s'écrit avec la première lettre minuscule. Sinon, l'agencement des éléments constitutifs de la deuxième phrase reste exactement les mêmes et dans cet ordre. Igihinduka gusa ni tout simplement l'orthographie du mot, du premier mot qui suit us und canke oder. Umwanya usa nuri kuratuzimba, reka tugereze ngaho ikiganiro twari twateguye kubashikiriza kuri uno munsi. Ndabahe irandevu ku ndwiza, mugabo ndabakengurukira vy'imva mutima ko mwabanye nanje. Imana ibahezagire naho ubutaha.